imyaka 59 akazori deje wa equipe ya Madrid. Nabo bantu basore bari kumarana imyaka ishaka kuri 4 nizajya Jose Mourinho nako nizajya Florentino Perez. Umwe muri abo yitwa ko ari umuntu uvuga ngo agize akiri muto no witwa Jose Angel Sanchez Perez afite imyaka 59. Umva ko Perez yikubitiye mu bazehe biwabo hari nubundi usana gusa nubundi projet wishifuza ko aka projet uzana biwanyene mumvikana ushaka kuba mwokorana ikintu kiza cyane kabisa. No kabisa ko ni sawa ka turindira ibyo aza kwempoza muri equipe ya Madrid. Ni Perez n'ubudasanzwe byakoze n'ibintu by'ibitangaza muri equipe. Reka turebe Fontino nako mujama bita Mourinho nevyiza ko bazana hano. Nuko tuva rero ku vya Real Madrid ko dusimbira kwa Barcelona tujya kuri dossier Julian Alvarez. Dossier Julian Alvarez Julian Alvarez akaba yamaze gusaba yuko abwiye equipe ze Barcelona yuko bogerageza kuba bigize imbere ibyo kuganira ino transfer ya Julian Alvarez. Akababwira yuko anifuza ko bose kuganira inyuma y'igikombe cy'isi kinarangiye kigutaka ku munsi wa 4. Uwitwa Julian Alvarez ngo yizeye yuko Atletico de Madrid ishobora kuzokwemera kuvugana equipe ze Barcelona kugira ngo ashobora kuba asimba muri equipe ze Barcelona. Rero aja wa Julian Alvarez akamaze gusaba Barcelona yuko byo kuvugana no dossier ya Julian Alvarez bubanza bakabireka kugira ngo bazoshye kuba naganira uvuga ngo mu gikombe cy'isi cyanarangiye. Ati kubera ko arabona ko dossier no uvuga ngo iri kiragorana cyane. Houston tumaze tunavuga Julian Alvarez ariko bamaze kuvuga ko bubanza kabirindira gatoye kadogaruka muri mondial ngo Julian Alvarez agenda kine coupe du monde ari concentré atari ko ramudestabiliza mu mutwe. Rero ngo dossier iri kiramera nk'ibanza guteba gatoyi ariko deko wewe na barapota babo babirabira hakufi kino kintu cyo vuga ngo babanze babirindire cyo bari kintu ciza kuri Alvarez kiza gutuma dokina mondial neza ahabo cyekeza kuba gisanga ahubwo adokina mondial yica kuri pressure kugira ngo ariko kana urugero guhiwe guhiza kugira ngo Barcelona zo namugure. Ino dossier biro bintu biza ko ikintu ciza kuri Alvarez cyakiza kuba ari kintu kibi ku ruhande rwiwe. Barcelona yoyo tachiza kwa hombe cyangwa kwa yunguka. Ubundi ikintu mu buzima kiraba kirashobora kuzana ingaruka nziza canke mbi. Ko baravuga ati ntambara ugwima rutaguhitanye uraguhitaniza. Nivuga ko bino bintu byo gusaba FC Barcelona ko bamaze bakavyihoza bakarinda mondial gahera niko bw'inyungu za Julian Alvarez kugira ngo amanze abe concentré na World Cup yiteho kwanza World Cup afashe equipe yewe national hamwe n'ibindi byose baze kubidiringa mu nyuma. Ariko bwa mbere na mbere Barcelona ishobora kuvyungukiramo canke ikabihomberamo byose bibaho. Kuko muri ako kanya bakirindire World Cup imaze here nakajyo keza ko kugira ngo Atletico de Madrid yumvire. Ishobora kuyumvira positive canke kuyumvira negative. Atletico de Madrid bashaka kuza bakiyumvira teburya. Buryo uko biri kose rero. Uwo muhungu Julian Alvarez nitwa mugumana atifuza kuhaguma. Byashobora kurangira atasha dufashije canka kagenda ku buntu reka tumudandaze dufatwe mu amafaranga ya FC Barcelona kanatsinda ko hana ku musore yifuza FC Barcelona gusa tawundi mu guyifuza reka tumwemere agende kwa Barcelona. Ivyo bikaba vyereye FC Barcelona canke nabo bakyumva bakavuga ngo ebana twofuma tumufata kaja handi hano canka kagumaha tukemera tugahomba ariko tutari mu butange kwa Barcelona. Byose bibaho kogeza muri kano kanya na Soloth basana ko baragira ibiganiro na Juventus kugira ngo yigire Soloth bamaze guheza kuyaga verbal agreement between team club ya Juventus na Soloth bamaze kurangira. Hasigaye ibyago biko biratera bije imbere hagati ya Atletico de Madrid na Juventus dotir kugira basinyisha witwa nde Alexander Soloth. Rero muri bujya na bugingo reba agomba gusora Soloth bishobora gutuma Atletico de Madrid yumvira ati nitwobahombera bose rimwe ca rimwe. Soloth niyo genda ngo twongeye turekure witwa Julian Alvarez. Reka tuvuce tumufata Julian Alvarez tumugumane. Umva kimwe muri ivyo bibiri kirashobora kuvamo. Reko kandi ivyo nashika muri World Cup bikagaragaza ko urugero rwa Julian Alvarez nako gwasubiye inyuma. Yego. Ugasanga FC Barcelona yagomba yite mu gatego cyose bibaho. Ariko je nizera ko urugero goshobora gusubira inyuma atariyo
nyanduruko canke ariyo mpamvu yo kumva ngo umukinyi ngo nta rugero rwiza afise ega nta mukinyi ataja muri meforme World Cup vyoshika akaja muri meforme ariko bidasigura yuko Julian Alvarez atari umukinyi mwiza kuko na ba Messi twumva beza baraja muri meforme ba Cristiano baraja muri meforme nta mukinyi ataja muri meforme nta mukinyi ataja muri meforme reko ubwanje rero nibaza yuko rero bino bintu ibiyashaka gutuma FC Barcelona yoroherwa yeregwa kumusinyisha canke bigahindura ivyimve vya Atletico de Madrid bakamugumana kuko Julian Alvarez nimba ikava kwa Atletico de Madrid nuko batariko baratwara ivyo bikombe nawe yifuza gutwara hega bashobora guhindura filozofi ya Atletico de Madrid bakaja mu mugambo twari bikombe Julian Alvarez akawumva akahaguma vyose biba nuko rero je kubwanje rero novuga ati wait and see kimwe muri ivyo bibiri kirashobora gucamo ariko Robert nawe umwaja wa Julian Alvarez arasaba ko bobanza bakarindira no mondial gahera ariko ngo Deco akageza uburyo bwose ngo ashobore kuba ari minute transfer novuga ngo ya Julian Alvarez ko narangira wanashaka novuga ngo ino mondial taranatanga kuvuga ngo ku munsi wa kane tararangira duse kaba ko nayirangira ngo riruka baje mu mpapuro banegosia na Atletico Madrid bitandukanye ngo witwa Julian Alvarez adukira mondial ari nk'umukinnyi wa kipe Barcelona kandi izina rya South Africa nawe nyene ngo yoreka asaba ubuyobozi bwa kipe Barcelona babwira ngo bagirageze uburyo bwose bihutisha ino dossier ya Julian Alvarez kugira ngo witwa Julian Alvarez aduve muri mondial acha muri kipe Barcelona ngo mbere wanashaka witwa South Africa wakaba kariyumvira yuko amwifuza kuzomukinisha no mu nkino za pre-season ngo bitegurira champion yo mwakuza uno munsi aja wa Alvarez aravuga ngo turakeneye yuko tubanda tukabitevya gatowe Barcelona nayo Hans Flick Laporta Deco nabo bavuga bati turifuza ko ino dossier narangira eske ano majambo shaka kuri abiri biraza ko birangira gute biraza kurangira mondial tuyinjiramwo Alvarez bamukiye equipe ya Barcelona cyato da kwa dusanga ahubwo Alvarez ajya muri mondial akiri umukinnyi wa equipe ya Atletico Madrid ubwa mbere iyo umukinnyi ko yitegurira mondial hakazamo amadosiye zo kuduma transfer biramudestabiliza mu mutwe biramunona mu mutwe Alvarez vyo mubera icyo no kwita umunezero kongera gutora ikombe cy'isi cya 2026 narijya cya 2022 gitwaye ibyo arabaye mateka equipe Argentine twari ikombe bibiri hani ni bibiri kurikene mba ntibeshe babikoze Argentine nengo kuri Maradona je sais pas igikombe cy'isi yitwaye bibiri kurikanya I don't know ndavyibuka neza twatwaye no 96 na 86 yego oya ko nta myaka ibiri kurikiranye oya no 96 après hacha mu mondial imwe hamikisi twari yindi vyo biryosha kuri equipe Argentine ko rutwara yindi mondial kandi ofisiyo effectif shaka kwemera gutwara iyo mondial bafise abakinyi beza Alvarez ndaje muri za dossier zo kunyana na equipe ya Atletico de Madrid ari muri cya gikombe cy'isi birasa ko bimukura muri ya ritme yo kuza kutokugwanira igihugu cya Argentine twemeranye Barcelona akeneye Julian Alvarez kandi Alvarez akeneye Barcelona kuko izina ryo nivyo karakora muri football nibibere kuba ari kana equipe yandi ya Atletico de Madrid bahita mvuga ngo rero Alvarez ushaka umukinyi mwiza ariko turetse ko umutwe niwo wa mbere ukontrola buri kimwe kugira ngo uze kuba utanga viza mu kibuga so kwa yasavye Barcelona kumanza gutinya barindire manza akine mondial pas de problème ni bitawuritse buri mukinyi ubo professionnel ntarikwiza ko yijane kapucyo no kwita dossier za transfer nimba na Michael Olise muri equipe ya Madrid akaravugwa ntabwo ari ivanga mu byo bintu gato ngo ngomeze kunuko aba toke ndi concentré na mondial izorangira nanjye nje mu matransfer nk'abandi so nubwo ngo igikino ni cyo no kwita kumvikana kumukinyi na club nimba Barcelona maze kwegisha Alvarez kumva ko Alvarez mu byukora umukinyi yifuza kuza muri FC Barcelona akanabidekarira akavuga ngo je nifuza kunira equipe ya Barca kusoma izindi club zose ni ikintu kiza kuri Barcelona so nubwo ati rero niba mureka be concentré na mondial hama bazovuga ngo tugikuzana Alvarez nawe yumva ko mu byukuri uwo mwanya agiye kwa aba concentré no kwita transfer yimwerekeza muri equipe ya Barcelona ariko pour le moment nizera ko nanje ndabitawuje na kwijana y'umukinyi ko yitegura ikombe cy'isi yabwiriza ko ari mu kombe cy'isi akuma ari destabiliza mu mutwe yiyumvira ibya transfer equipe iramwimanye nawe no urumva ari ibintu bikomeye cyane so nuko ati ni entourage yifuza ko yo mu proteja ikamproteja neza mental kugira ngo atangwe gukina ikombe cy'isi ameze neza
nuko izina rya Julian Alvarez novuga ngo dosiye we tutaramenya neza nimba mondial iza kwinarangira hari umukino novuga ngo ino equipe ya FC Barcelona canke akiri umukino wa equipe ya Atletico Madrid nibiko navuga ibintu bitandukanye bako inyamakuru vyandika amakuru atandukanye kuri ino dosiye ya Julian Alvarez banga bavuga ngo aja wiwe aravuga ngo reka tubirindire mutwihanganire tuzogaruka muri mondial tunabiyage ko na Julian Alvarez karakavuga ngo nanje ubwanje ndizeye ko na Barcelona na Atletico Madrid na nyene ishobora kuba iyo korosha ino dosiye tugashobora kuba ninja muri ino equipe ya FC Barcelona ariko Hans Flick shako na Deco naho ngo ariruka bagira umutwe n'amaguru baraba yuko bashobora kuba banamusinyisha vuba bwango turinde turabe ni mino dossier biza kwenarangira bamwinjirije muri equipe yande ya Barcelona canke agwa muri equipe ya Real Madrid novuga ngo ni dossier à suivre ka turinde tubirabe ariko kwa Barcelona nyine makwe karavugwa Houston in Messi nkuko tubikeje kinyamakuru Mundo Deportivo cyo kitubwiye yuko izanya Marco Kurera akirindiye kuzoja muri equipe za Barcelona wakabarindiye wanashaka arabe yuko izina rya Barde shaka gusohoka muri equipe ya FC Barcelona ariko kuno munsi ibigaragara nuko witwa Barde yamaze kuvuga ngo ivyo kuva muri equipe za Barcelona ati ntabwo ndabibona je ndagwanza kugwana kiro kibanza muri ino equipe nova FC Barcelona ariko FC Barcelona nyene naho biruko ngo bizeye ko izina rya Barde rishobora kuzoja mu migwi itandukanye aho twumvise nk'imigwi itandukanye za Chelsea n'indi migwi murondera bashaka kumusinyisha kaza kwinjira muri equipe ya Chelsea kuri 150 uno munsi tuvuge ko warashaka nkuko navuga ngo uno Marco Kurera wewe n'umukino uvuga ngo ariho ashobora kuba gugwa muri 50 z'amayero hariya uno munsi Marco Kurera ko twumva yifuza Barcelona kevuga ngo tafise Barde muga Barde na dushaka kuba tunamurekura irinjira rya Marco Kurera ryo rishoboka ko ashobora kwinjira hariya i Catalogne nibaza yuko biragoye cyane ko FC Barcelona uno mukinyi twa Alexis Barde yo kwemera kuva kwa Barcelona kuko bana baramasi uza gusanga bigoye cyane kwemera ko batahuza kuva kuri Barcelona bana baramasi biragoye cyane kubatahuza kuva muri muno mugwi wa FC Barcelona kandi kintu naco kigeretswe ko nka Barcelona kuyikura umukinyi nka Alexis Barde iryo bari nje mbona kubganje ko ari kosa bakoze cyane rinini kuko Barde aracari muto myaka muri 23 24 uko niyo myaka afise Barde yiratweretse urugero rudasanzwe mu mwaka uheze uno musi nimba performance yasubiye inyuma kumbure n'uburuhe burimo uburuhe bubaho aracari umwana ubona yuko iyo ateraja niho heza cyane gusumbiye ari karava burya nimba tuza kwa Robert Lewandowski urugero rwasubiye inyuma nta cizere dufise ko ruzogaruka rusubire rubegwiza kuko ari karasaza ariko atera aja muri vya bihe urugero rutera ruva kubihe ariko Barde nawe ariko atera aja muri vya bihe urugero rwiyo rukomera cyane rero agenda mira kabuye kabagabo boroboro agenda agira iyo maturity rero no munsi yamaze kukubaka imwico cizere mu mwaka weza arakwereka performance idasanzwe harageze ya FC Barcelona itagira Barde tuvuga ati no Barcelona iragiye gura nibibazo Barcelona amahigwe ifise kwa ko Gerard Martin nta cizere bamufiseko ariko Barde no munsi araje urugero rusa n'urusubiye inyuma kandi biragoye ko tumutahura ko umwana ashobora kugira uburuhe kuko niryo ryambere akoze saison nkijya mu buzima bwiwe biranse ko tumutahura ko ari uburuhe kugira ngo tumufashe gusubira kandi kugaruka mu bihe vyiza ndakuraha ikintu kimwe Bonardic yes Barde Barcelona ukamwikura no munsi Edizo so kandi gukubita imitwe n'amaguru yongera ironde amafaranga kuja gusubira kumugura kuko Barde ateraja ariko ateraja hahandi urugero rwe rugongera kandi kuduga rugaruka ugize amahigo waronse witwa nde witwa uno Joao Cancelo Cancelo ashobora kugufasha muri sezo zigera kuri 2 none muri zo sezo zigera kuri 2 uri kurategura Alexis Barde nazo baraba mwiza nagira woreka guspendinga amafaranga ono n'amafaranga muri zo zigera kuri 2 ukaburifashisha witwa Joao Cancelo mu gihe uko yategura Alexis Barde nivyashika Barde akaba taragira urugero rwiza rushimishije nuzobura umukinyi uzo wamaze kuja wabonye kandi mwiza cyane gusumba ega kukurera nawe nyine no munsi kweze muri kano kanya Chelsea isa niya mukamvuye ariko uranyura isa niya mukamvuye akubise sezo zigera kuri 3 zikurikiranya atanga performance nziza uraciteze ibindi vyiza cyane gusumba ivyo yatanze muri zo sezo zigera kuri 3 ari kwa Chelsea the Blues
uracavyiteze rero karakajyo keza ka Barcelona kumva yuko muri yo myaka igera kuri 2 ufise Cancelo tegura Balde ko Cancelo afise urugero rwiza ni mwiza tanga izo miliyoni 10 muri Al Hilal ugure Cancelo abaragufasha mu kiri uri kwategura Balde ni wabona rero ko Balde ubona ko urugero rwe byagoranye ko rushobora kugaruka mu bihe vyiza mugurishe uzo wamaze kwigenya gafaranga uje ku isoko gurande bakina ariko mbere ashobora kuba yanabaye mwiza yagarutse yakwereye kamera neza ugasohora Cancelo ugakoresha Balde mu gihe ukora nabonye hari n'akana bafise yari muri Ramase kitwa Geoffrey Torrens bakoresheje muri pre-season mu mwaka weze karakana keza kakina umupira mwiza harageze igihe nani ntangura kuvuga ati Balde natabamagara kashaka kumwicarika rero mu ico gihe Balde yamaze kuba mwiza tegura kandi mu kiri ukikora koresha Balde utegure Geoffrey Torrens ufise option nyinshi cyane zishobora kugufasha utarinze kuja gusesagura amafaranga yawe wewe nka FC Barcelona ari kuja kurondera market kukurera ugifise Cancelo na Balde karakwanya kuva muri FC Barcelona mbona ko ari kosa nkawe FC Barcelona uri kurakora amajambo make kukurera arifuza kuja kwa Barcelona ariko kugira ngo ingiye muri equipe ya Barcelona nuko ruvuga izina rya Balde naryo iza gusohoka muri equipe yitwa FC Barcelona ubwo tuve ko witwa Marco Kurera ashobora kuba yinjiye muri equipe ya FC Barcelona twumvise ko nawe yitwa Balde nawe yavuze ngo ivyo gusohoka ntabwo biri mu je ndifuza kuba ngwanda kibanza kwa FC Barcelona ubwa mbere Ridike